Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyitwa Yesu araje. Tugiye gusoma mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, igitabo gihambaye cyane kivuga ku bizoba mu gihe cy'iherezo, aho iyi si ivyayo bizoba birangiye. Igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana gifise ibice 22 byose bivuga ibijyanye n'intsinzi kubizera, ariko ku batizera bose ibi bice biteye ubwoba, kuko iki gitabo kirerekana neza ko abanse kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza azobacira kwiteka. Niba utizera umwagazi w'intama w'Imana, uzohura n'intambwe y'Imana, kuko umwami Yesu Kristo wabaye ikimazi cyo gukuraho ibyaha azogaruka ameze nk'intambwe guca imanza. Ijambo ry'Imana riravuga riti, aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika b'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka, yishure guhogwa abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Mu cete cya kabiri Paulo yandikiye ab'Itesalonika mu kigabane cya mbere umurongo w'indwi n'uw'umunani. Ubu naho reka twumve ingene umwami Yesu amaze kuduzwa mu ijuru yarungitse abamarayika biwe ku ntumwa Yohana kumuhishurira ibizoba ku iherezo ry'isi. Mu gice cya mbere Yohana yaranditse ati, uguhishura kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibe vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Yashingiye intahe ibyo yabonye byose, nivyo jambo ry'Imana. No gushinga intahe kwa Yesu Kristo hahigwa usoma, hahigwa n'abumva amajambo y'uku kuvugishwa n'Imana, bakitondera ivyanditswe muri yo, kuko igihe kiri hafi. Jewe Yohana ndabandikiye abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri iyo iriho kandi yamyeho kandi igira ize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. Umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe niyo se. Icyubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira, amen. Eharazanana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona, kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe. Niko biri, amen. Jewe ndi Alufa na Omega, niko umwami Imana agize, iriho kandi yamyeho kandi igira ize, niyo ishobora byose. Mu gice cya 19 cy'icyo gitabo cy'ivyahishuriwe nyene Yohana arandika ati, hanyuma y'ivyo numva mu ijuru ikimenyetso nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti, haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri n'ukugororoka. Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti, haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye. Ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe ntawuriza atari we wenyene. Yambaye impuzu zijobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubitishe amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icyuma, kandi aganishiriza ibirenge mu
bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose, kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urufunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata cya gisato nicyo ya nzoka ya mbere, niyo mugwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashyira kw'ikimenyetso kikirumye kugira ngo ntigisubire kuzimiza amahanga gushyitsaho imyaka 1000 izoshirira. Niyashira gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze cya gikoko canke igishushanyo cyaco, kandi ntibemeye gushyirwako ikimenyetso cyaco mu ruhanga canke mu biganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000, kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekugwa ngo ave mw'ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe mu ntambara. Igitigiri cyabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga, baraduga bakwira isi yose, bakikiza aho ingabo z'abera zishagaje na cya gisagara gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigita, kandi umugwanizi yabazimiza ateregwa muri cya kiyaga cyaka umuriro n'amazuku kirimwo na cya gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa ku murango no mw'ijoro ibihe bitazoshira. Mbona intebe niniya yera, mbona n'ivyagiyeko, isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe. Ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa, nico gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo, bacirirwa imanza zikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu biteregwa muri cya kiyaga cyaka umuriro. Ico kiyaga cyaka umuriro nico rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ico gitabo cy'ubugingo atererwa muri ico kiyaga cyaka umuriro. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere vyari vyagiye, n'ikiyaga nticyari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu mushya wururuka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'umugeni asharizwa n'umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe ritehe ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bishize. Ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba byose ndabihindura bisha, kandi itandika, kuko ayo majambo arayo kwizegwa n'ay'ukuri. Kandi irambarira iti, karabaye, ndi Alufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Unesha azoragwa ivyo, nanjye nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba ikiyaga cyaka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Anyereka uruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'icirore ruva ku ntebe y'Imana na wa mwagazi, bahagaze imbere y'iyo ntebe y'Imana na wa mwagazi. Hagati y'irango rya wa mugwa hakurya no hakuno y'ugo ruzi hari igiti cy'ubugingo, cera 12 mu mwaka, kikera rimwe rimwe uko ukwezi gutashe. Ibibabi byaco vyari ivyo kuvura amahanga, nta muvumo uzoba ukiriho. Intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa mugwa, abagurano bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Nta joro rizoba rikiriho, kandi ntibazorinda kubonesherezwa n'itara canke kwakirwa n'izuba, kuko Umwami Imana ariyo izobakira, kandi
bazoba abami ibihe bitazoshira. Arambarira atayo majambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo. Yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibe vuba. Ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo, kandi bace mu kirimba bashike kuri wa murwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi ca Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi cyo mu gaturuturu. Kandi mpwemu bona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakira amazi y'ubugingo ku buntu. Uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo ndabishingira intahe kuri we. Nihagira umuntu azokungurira kuri yo, Imana izomwungukira ivyago vyanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu akura ku majambo y'iki gitabo cibi vyavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa ca giti cy'ubugingo no kuwa wa mugwa wera vyanditswe muri iki gitabo. Ushingira intahe ivyo aravuga ategome ndaza vuba. Amen. Urakaza mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane n'abera. Amen. Aha niho iki gitabo ciza c'Imana kirangirira, aho Imana isezerana ko Yesu Kristo uwo babambye ku musaraba azogaruka umunsi umwe kw'isi aje gutora abamwizeye bose, yongera acira imanza abatamwizeye. Mukunzi, mbega uriteguriye uwo muzo wa Yesu Kristo? Woba uri mu bamwakiriye bakamwizera nk'umwami n'umukiza? Urizera mu mutima ko watigeze akora icyaha na kimwe? Imana yamwikoreje ibyaha byawe kugira ikugire ugororotsi. Mbega izina ryawe riranditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mbega ufitaniye ubucuti ubuhe na Yesu Kristo? Yoba ari umukiza wawe cyanke n'umucamanza wawe? Mbega uriteguriye kugaruka kwa Yesu Kristo? Niwumva ijwi ry'Imana uyu munsi, ntukomantaze umutima, kubera ivyanditswe vyeranda biravuga biti, ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwitevya, ariko yihanganira mwebwe. Ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba n'ukwasana guhambaye, ivy'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongogwa. Mu cete cyanditswe na Petero, mu gihe cyo kwemererwamwo ndakumvise, no ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye. Mu cete cya kabiri Paulo yandikiye Abikorino ikigabane cya 6 ku murongo waho wa 2, tweho tuzokwikiza dute nitwanjanjwa kugakiza kangana gatyo? Mu cete cyandikiwe Abaheburayo 2 ku murongo wa 3. Mukunzi, turagushimiye cyane kuba waduteze yompi. Isengesho ryacu nuko ijambo ryose wumvise uyu munsi muri iki kiganiro inzira yo gutungana ryo guhezagira, rikaba iri gushikana ku nzira y'agakiza iyi Imana yashiriyeho abayizera bose. Imana irushirize kubahezagira, kandi mushire ku mutima ijambo rya nyuma riri muri Bibiliya, aho umwami Yesu avuga ati egome ndaza vuba. Turabibona mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 20. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera
ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglikani rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.